Fideli turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa mbere ko yongereje gushika ku miliyoni 10 z'amadolari agashimwe kazohabwa abantu bazotanga amakuru azotuma hafatwa abategetsi batatu ba Al-Shabaab muri Somalia. Itangazo rya ambasade ya Amerika muri Kenya ryejo ku munsi wa mbere ryavuze ko abategetsi ba Al-Shabaab bariko barondegwa na Amerika ari Ahmed Diriye, Mahade Karate hamwe na Jihad Mustafa. Akagashimwe kerekeye kandi ku makuru yose azotuma haba ihungabanya ry'iminyuro yose Al-Shabaab icishamwo uburyo bw'amafaranga. Ahmed Diriye ni umukuru wa Al-Shabaab kuva mu 2014 gushika ubu yari yaratangiwe na Amerika gashimwe kangana miliyoni 6 z'amadolari kuwotanga amakuru yuko yuwo mufata. Mahade Karate nawe aza ku mwanya wa kabiri ku burongozi bwa Al-Shabaab. Nawe Jihad Mustafa afise ubwenegihugu bwa Amerika yaranabaye muri leta ya California mu burengero bwa Amerika, azwi kandi nk'umwe mu batanga inyigisho za gisirikare kandi n'umwe mu nzobere mu gukoresha ibisasu bituritswa vyatezwe bikagandagura amasinzi y'abantu. Muri Sudani kandi leta ya Darfur yatangaje ibihe bidasanzwe inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho barasiye abahuza bariko barafasha gutatura amatati hagati y'amoko muri ako karere. Ayo masasu yahitanye abantu 24 akomeretsa abandi 41. Inyuma y'inama yihuta ya komite ijejwe ibibazo by'umutekano yabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, buramatari wa leta ya Darfur yo hagati Saad Adamu Babikar yarasohoye itegeko risaba ibice byose by'iyo leta kushigwa mu bihe bidasanzwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'aho abagabo bitwaje inkoho barasiye abagize komite yatowe kugira ihuze amoko adacana uwaka ariyo y'aba Wadi Sale n'aba Bendasi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko abo bahuza bagirizwa guhengamira ku ruhande rumwe, ibyaciye bitera ishavu urundi ruhande. Buramatari Babika yategetse kandi ko amakoraniro yose ahagarikwa muri utwo turere turangwamwo icuka kibi hagati y'abene gihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, leta ya Perezida Joe Biden yaremeje ko Iran ikibangamiye umutekano wahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo hamwe n'umwe mu bahoze ari abafasha biwe nawe ni Brian Hook yahoze ari intumwa idasanzwe ya Amerika muri Iran. Ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu mu ndwi iheze bwaramenyesheje Kongere ya Amerika ko abo bategetsi babiri bahoze muri leta ya Donald Trump bahowe na Iran kubwa akazi bakoreye leta ya Amerika. Itorokazi ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryanditse mu kwezi kwa gatatu ko ubushikiranganje bw'imigenderanire bwa Amerika buri kwezi imiliyoni zirenga 2 z'amadolari kugira cungere umutekano wa Mike Pompeo na Brian Hook bahoze ari abategetsi kuri leta ya Trump. Abategetsi muri Iran bagirije abo bahoze muri leta ko ari bo batanze uruhusha mu gitero c'indege ya drone ya Amerika yahitanye umukomanda wa Iran azwi ku izina rya Qasem Soleimani i Baghdad mu kwezi kwa mbere 2020. Ariko naho leta ya Joe Biden kibandanye rihaye amafaranga yo gucungera abahoze ari abategetsi muri leta, iranabandanya kandi ibiganiro na Iran ku masezerano ya nucleaire yo mu 2010. Muri ONU naho inama ya bose yaremeje ejo ku munsi wa mbere integuro y'itegeko isaba Uburusiya gushumbusha abantu bishwe hamwe n'ivyononywe n'intambara
yatewe muri Irani. Uburusiya ntibwashoboye guhagarika iyo nteguro y'itegeko nk'uko busanzwe bubikora mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Iyi nteguro y'itegeko yatanzwe na Ukraine, Canada, Ubuholande na Guatemala, yemejwe ku majwi 98. Ibihugu 14 byatoye birahakanira itegeko, birimwo Uburusiya, Ubushinwa, Cuba, Mali na Ethiopia. Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu Rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuboregwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wari watumije ikiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije gukuraho ubudahangarwa umudepite wari uherutse kuvugwaho ubusinzi na Perezida Paul Kagame. Kugeza mu masaha ya mbere ya saa 4 izina ry'uyu mudepite ryari ritaramenyekana, kugeza ubwewe ahisemo kwandikira Perezida w'inteko ishinga amategeko agaragaza ko yeguye ku mirimo ye. Nyuma y'aho umukuru w'igihugu agaragaje ko hari umudepite urangwa n'ubusinzi, hari mu kiganiro cyabaye mu mpera z'iki cyumweru ubwo yari yitabiriye ubutumire bw'umuryango uhuriweho n'abayobozi n'abafasha babo wa Unity Club. Ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye, hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu bwa rwa gatandatu. Ibi ngiye babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino, amahirwe agira ngo ntabwo ari icumuntu, ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi. Umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yisha umuntu, nabwo ni immunity. Minister wa Justice, immunity bivuze iki? Nta budahangarwa. Niyo wasinze ntuhangarwa, niyo wishe umuntu wasinze ntuhangarwa. Ibaruwa ya Depite Gamaliel Mbonimana yahise ihagarika ikiganiro umukuru wa Sena y'u Rwanda yari kugira n'abanyamakuru. Benshi mu banyamakuru bari bamaze kugera ku nteko ishinga amategeko bagaragazaga ko ikiganiro cyari kigamije kwambura uyu mudepite ubudahangarwa kitari kikiri ngombwa kuko yafashe iya mbere akegura uwo muhango utaraba. Mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hari bamwe mu badepite bakoranye na Mbonimana twashatse kubabaza uko babona ubwegure bwa mugenzi wabo. Umutashatse ko tutangaza amazina yabwijwe rya Amerika ko bibabaje kubura akazi kubera ikibazo yise gito nk'inzoga. Gusa yongeyeho ko babuze umudepite wari umuhanga kuko yaraherutse gutagiza umushinga mu nteko ishinga amategeko hamwe na bagenzi be ugamije kugira ngo hashakwe igisubizo ku bibazo bibangamiye sosiyete ahanini bishingiye ku nda ziterwa abangavu zigenda ziyongera buri mwaka. Mbonimana ari kumwe na bagenzi be bagejeje uyu mushinga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu kwezi gushize, gusa uza kwanga utaratorwa. Depite Mbonimana aha yasobanuraga iby'uyu mushinga w'itegeko. Umuntu ugejeje ku myaka 15 yemererwa kwifatira icyemezo kubirebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda simburagihe abafite imyaka iri hagati ya 15 na 18 ari 92%. Bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro, inzitizi y'uko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho. Depite Mbonimana Gamaliel n'uwo mu ishyaka riharanira kwishyura ukizana kwa muntu PL, iri shyaka niryo ryari ryamutanzeho umukandida mbere y'uko abadepite mu mwaka wa 2018 yasanzwe ari umwarimu muri kaminuza. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Dukubitira mu Burundi, abarovyi bakorera ku myeha itandukanye iherereye ku kiyaga Tanganyika basaba leta y'u Burundi kwitaho ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu twasugumwe, indwara zifatira ku isuku nke zitarabasinzikaza ni nyuma y'aho amazi n'ubwiherero bari bafise byatewe n'imyuzure mu mwaka uheze. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Turabita abakuru baduserukiye ariko kiriko turabyihweza umengani batwitayeho nk'ahantu dushobora kuja kwituma ntaho turinda kwirukiye mu mapori mw'ishamba kakabucumenga natwe naco twindiza muri leta. Oya amazi ntaya hari kwe aha dutekesha canke tunywa tuyakora nyine mw'Itanganika kandi urabona nk'ubu urabona yamaze gutobeka.
abo n'abakora umwuga w'uburobyi mu bice biherereye ku myeha ya Kajaga na Olympique ku kiyaga ca Tanganyika mu Burundi bagaragarije ijwi rya Amerika ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu tw'ubwiherero dukenerwa cyane n'abo barobyi hamwe n'abagendera ivyo bibanza. Ibintu biduhanze ni byinshi. Aha nta nibombo rihari. Urumva niyo bagiye kwituma mu kazu arabura ukuntu agira so. Twe twinywera Tanganyika nyene. Harimo buri haba hakuye nk'ubuzu bwinshi bwa sugume ngaha na hariya hirya bakabushiraho kabisa. Cyo kubura impungenge kuko ingwara ni nyinshi y'ivyaduka. Dufise ingwara za kolera, sinzi zinde, na coronavirus nizirahera. Ahubwo twobasaba niko natwe mudufasha ubushafa kuko twuva twavugiye twararusha. Abo barobyi basigura ko ico kibazo catanguye kwibonekeza mu mwaka uheze inyuma y'aho amazi n'utuzu twa sugumwe bari bafise twatwawe n'imyuzure yateye aho ikiyaga ca Tanganyika carenze aho cahora gishika kigatuma ibibanza bimwe bimwe bicegereye byuzura amazi ibindi birasenyuka kubera imvura nyinshi yaguye. Ubuzu bwa sugumwe nabuhari kuko bwatwewe najya amazi butwagwa najya amazi mugabo prazinzi matwe dufite imiryango 6 mugabo guno mwanya nta n'umuryango n'umwe dusigaranye abarobye abanyamwopoli kubona dufite komite yitwa ngo ni komite yerekeye gukurikirana ubuzima bw'abaruvye hano kuri imwe yaho Plage Kajaga cyenda babazwa cyane no kubona dufise akazu kasugumwa kamwe hari abantu sinzi kuba hari amafaranga agenda atozwa n'abahagarariye iyo myeha yo gutunganya ibibazo biba hanze akaba atakirakorwa muri ico gihe cose giheze abo bakora umwuga w'uburobyi bibaza haja bikabasiga nk'uko babyiganiye ijwi rya Amerika. Gusa ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu barongo iyo myeha batubwira ko bariko bariyungunganya mu kuraba uko bosanasana aho boba barifashisha mu kurindira ko hari cokorwa n'abandi babakuriye. Ngaho urabona hari umusenyi naho tugerageza kugerageza kurondera zo ntuze amatwarete acabomoka n'inzu zitarahera. Turitunganya kugira ngo tutizasugumwe twononekaye tusubiremwo kandi twabitanguye. Aha kandi abo barongoye abandi kuri iyo myeha bemereye ijwi rya Amerika ko hari abarobyi bamaze kugirwaho ingaruka mbi n'isuku rike rirangwa muri ivyo bice bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego biraba barindiriye ko hari igikogwa. Abarobyi bakunda kugwara inzoka malaria ibyo tubari hafi tugerageza twatwara kwa muganga kubyo dushoboye hama tunaniwe tubarungika imiryango yabo twaragishikanye muri federation twagishikanye no mu komine twaragerageje gutaka no gusaba muri administration kubera ibihe byari generale mu gihugu cyose bavugira uno munsi na kiraja mu ngiro turagerageza kurondera n'udushira hamwe dutandukanye kugira ngo badufashe. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika umuyobozi ajejwe guteza imbere igisata c'uburobyi mu Burundi Deondu wa Yezu amenyesha ko ico kibazo bakizi hari n'ibiriko birakogwa kugira ngo hubakwe utwo tuzu twa sugumwe. Turabizi cyane cyane nka muze kuri Olympique na mu Kajaga n'ahandi hatandukanye umuzuri washobye udango washitse rero ubu twibaza ko nubwo ishyaka cyatuvangiye kikabomora amatoilette n'amazi yubatswe n'umugambi Prodato wa mbere turiko turasaba indi migambi kandi idufashe hanyuma. Ku kibazo c'ibura ry'amazi meza ku myeha yo ku kiyaga Tanganyika Nduwa Yezu amenyesha ko ico coco kitaratangura kwigwa ko gusa kizeza abo barobyi ko bari mu nzira yo kuvugana n'ikigo Regideso harabwo ko boshikirizwa amazi meza. Abo barangurira ibikorwa byabo ku myeha iri ku kiyaga Tanganyika na cane abahagarariye abandi bavuga ko bagereranije abantu bagendera ivyo bibanza ku munsi barimwe abaza gusuma ivyarobwe hamwe n'ingenzi zihagendera barenga 6,000 nabo bakaba bahura n'ico kibazo co kubura ubwiherero. Mu minsi heze abari mu ndongozi zigize igihugu c'u Burundi baragendeye ivyo bibanza banashikirizwa ingorane ziharangwa babesezeranya ko mu gihe ca vuba bizotorerwa umuti ariko bagatangazwa nuko amaso yabayayo nkuko bivugwa n'abaharangurira ibikorwa by'uburobyi umunsi ku wundi bifuza ko boroswa amazi meza hamwe n'amatwarete. Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Ikigali. Tariki ya 14 ukwezi kwa 11 isi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara ya diabete. Ishirahamwe rihagarariye abagwayi iyo ndwara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko ari imwe mu ndwara zica abantu benshi mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Inkuru y'imvaho n'umumenyesha makuru wacu Igoma ari ya Sanka Darius.
Kuri uyu munsi mu mujyi wa Goma no mu duce twinshi tw'intara ya Kivu ya ruguru abahagarariye amashyirahamwe atandukanye y'abarwayi ba diabete bakomanze buri muryango mu buryo bwo gukora ubukangurambaga kuri iyi ndwara no kuyisobanurira abatayizi. Habaye kandi igikorwa cyo gupima abantu iyi ndwara. Ubwitabire bwikubye kabiri ugereranije n'umwaka ushize. Abashinzwe ubuzima ku rwego rw'intara bahamagariye abantu kurushaho kwirinda diabete no kwisuzumisha. Uyu ni bwana Barnabe Mandevu. Buri masegonda 8 diabete irahitana umuntu mw'isi. Ibare ya OMS n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abarwayi ba diabete. Buri mwaka abantu barenga miliyoni 5 bicwa n'indwara. Tugomba kubyiriza abaturage kuko uyu mwaka twakiriye abarwayi ibihumbi 5. Rehema Matunguru amaze imyaka 5 afite diabete. Iyi ndwara yahitanye ise na nyina. Yaje kumenya ko ayifite afite imyaka 17. Nilikuwa kola sana, fatigue ya mingi, kichwa kwa nyuma sana. Narindi kunyara cyane, kuruha, umutwe kundya no kunanuka. Nsabye abarwayi kuza gufata umuti no kubagira inama. Tuzi yuko ntago twabishatse ariko tugomba kumenya kubana n'ubu burwayi. Abakuchagua kuwa nayo lakini wako obligation kujua ishi nayo. Bakwiye jipimisha. Jean-Luc Kibungulu ni wahagarariye urubyiruko mu ishyirahamwe ry'abarwayi ba diabete mu ntara ya Kivu ya ruguru ADIC. Amaze imyaka 10 afite ubu burwayi. Kuri we kwisuzumisha nicyo kintu cya mbere gishobora gufasha umuntu kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kuko hari abantu benshi bagendana indwara batabizi. Yagiriye abantu b'imyaka itandukanye inama yo kwisuzumisha kuko ari akarusho. Ngira ngo ni ngombwa ko buri muntu amenya uko ubuzima bwe buteye cyangwa ubuzima bwe buhagaze. Diabete irica, buri muntu agomba kwisuzumisha. Abashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abarwayi ba diabete buri gihe bo bamenyesheje ko ari indwara idakira kuko imaze kwica abantu benshi, ariko umuti wayo ni ugushira ingufu mu kubaha inama bagirwa n'abahanga mu by'ubuzima, gufungura neza no gukora siporo. Nyasa Maribiro umugiranama w'aba barwayi yavuze ko umubare w'abarwaye wikubye kabiri ugereranije n'umwaka ushize. Abarwayi bariyongeye cyane. Bagomba kubaha ibintu bitatu: uburyo bwo kurya n'imyitozo, cya kabiri ni ukwisuzumisha buri gihe hano kuri centre yabo, icya gatatu ni ugufata imiti buri munsi. Bagomba gufata imiti uko twabisabye mbere yo kurya. Abashobora kukamata dawa bisi tulimuprescrire, asikose kukamata dawa avant repas. Ibikorwa byo gupima abantu indwara ya diabete byanabaye mu nkambi icumbikiye abantu baheruka guhunga intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta mu karere ka Rucuru. Abashinzwe ubuzima ku rwego rw'intara bavuga ko Kivu ya ruguru iri mu ntara 3 zirimo umubare munini w'abarwayi ba diabete. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Abahinga mu buvuzi b'indwara zifatira mu bice by'umubiri birimwo umushishito, pancreas, amara n'igitigu mu Rwanda baraburira abatora Rwanda ko botegerezwa kwisuzumisha hakiri kare igihe berekanye ibimenyetso. Abo bahinga bavuga ko ubwo burwayi kutabwivuza hakiri kare bishobora no kuvamwo cancer. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bicifashisha abavuzi b'abanyamahanga bunganira abene gihugu kuri izo ndwara. Eric Bagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Imibare itangwa n'impuguke mu buvuzi mu Rwanda igaragaza ko indwara zifata urwungano ngogozi n'umwijima zirushaho kwiyongera uko iminsi igenda ishira. Ibi bigaterwa nuko bamwe bahura n'izo ndwara bakazijenjekera ntibahite bivuza. Muri uyu mwaka muganga Vincent Dusabijambo, inzobere ivurira mu bitaro bitandukanye, avuga ko mu barwayi bakiriye abakabaka 30% bari bafite ubwo burwayi. Iyo tuvura abarwayi baje batugana mu bitaro byose, nubwo yaza afite ibindi, ariko usanga hafi 30% bafite n'ibibazo bijyanye n'urwungano ngogozi. 30% muri cyane. Muganga Dusabijambo akavuga ko iyo bagerageje gusuzuma babagana bakoresheje imashini zabugenewe zishobora kureba mu rura runini no mu gifu no mu rura ruto ruhura n'igifu, basanga bari hejuru ya 60% baribasiwe n'uburwayi bw'urwungano ngogozi. Dusabijambo yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuri iyi nshuro
ababaganye 38% gusa aribo basanze badafite ibyo bibazo. Kuri iyi nshuro nanone u Rwanda rwari rwiyambaje inzobere z'abaganga b'abanyamahanga bazifasha kuvura izi ndwara zo mu rwungano ngogozi. Izo nzobere zirimo zaturutse mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubuholande ndetse n'abagize umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara zifata urwungano ngogozi. Muganga Ken wo mu itsinda GI Rising ryaje gufasha abaganga bo mu Rwanda avuga ko ibikorwa byabo byagenze neza, akagira inama uwagize ubwo burwayi uko yagombye kwitwara. So this has been a very interesting week and we have seen different conditions. Aragira ati cyabaye icyumweru cyiza gishimishije, twarebera mu buryo butandukanye, byari ingirakamaro kuko buri wese yagerageje gufatanya n'abandi mu kwita ku barwayi. Iyo ufite uburwayi bw'urwungano ngogozi, gerageza kureba muganga hakiri kare, kuguma gukerererwa bishobora kukubyarira kanseri mu gihe bwa burwayi buba bwashoboraga gukira. Niba ubonye ibimenyetso, genda urebe muganga wawe bigishoboka, witindiganya kuko birushaho kuba bibi. Ikibazo cyose uhuye nacyo, gerageza kureba muganga. Muganga Ken kandi agira inama abarwaye urwungano ngogozi kugabanya kunywa ibisindisha ndetse no kwirinda kunywa itabi kuko birushaho gutuma uburwayi bubazahaza. Muganga Dusabe Jambo nawe akajya inama ku buryo abantu bagombye kwitwara bakibona ibimenyetso ko barwaye. Ikintu cya mbere ni isuku ku mubiri, isuku mu bidutunga, ibinyobwa n'ibiribwa, kuko hari indwara twandura zijya mu rwungano ngogozi bitewe n'uko isuku ari nkeya. Ikindi cya kabiri gikuru ni ukwivuriza ku gihe. Murakivuriza ku gihe, nta kuvuga ngo kuko benshi baraza mu maze imyaka 2 mu ndwaye igifu, bajya kureba ko ugasanga harimo kanseri, kandi icyo gihe akaba yarivuje mbere, kiboneye ibimenyetso yari kuvurwa agakira. Ibimenyetso kuri izi ndwara zifata urwungano ngogozi n'umwijima birangwa no kubabara mu nda bitewe n'urwego uburwayi bugezeho, habaho kuruka bisanzwe, kuruka amaraso cyangwa kuyituma, no gutakaza ibiro byinshi nta mpamvu nk'uko abaganga babisobanura. Ubu n'ubuvuzi bujya butangwa ku buntu. Mu babonye ubuvuzi kuri iyi nshuro Ijwi rya Amerika yavuganye n'umubyeyi Winifrida Yankurije w'imyaka 42 y'amavuko mu karere ka Kayonza. Uyu wamaze imyaka 15 arwaye agasabo k'indurwe. Tumuganiriza yagaragazaga akanyamuneza ageranije n'ibindi bihe. Nuko bamwe bazamvura burundu bitazongera kusubira cyangwa ko mbaye gasabo n'indusho kuko karimo amabuye kagafunga noneho indurwe yamanuka ariko mu gifu imiti yacu barafunga ubwo rero bakagomba kuba babanje gukazibura bagerageje kunywa amabuye avamo ariko kabari ngo byanze kuvamo rinini bazongera bakankorera ikindi gihe. Bwana Martin Nzaho ni umugabo wa Yankurije avuga ko umugore we naramuka avuwe agakira bizababera umwanya mwiza wo kumva batekanye mu rugo rwabo. Nakira rwose mutakize birabigiriye umuryango akamaro kanini kuko naho ngabana rindi umuryango wagumya kugira cyane ubukene bwo ntibwahava, ariko none ibitekerezo byinshi bwaje umuntu hari ubwo wumva udatekanye ugasanga bizingiye nawe ubwawe ugasanga hari ikintu uzunganya. Muri uyu mwaka ubuvuzi nk'ubu bwakorewe mu bitaro 9 byo mu Rwanda birimo ibitaro bikuru byitiriwe Umwami Faisal, ibitaro bikuru bya Kaminuza CHUK biri Kigali n'ahandi. Impuguke mu buvuzi mu Rwanda zivuga ko muri uyu mwaka bakiriye abarwayi bagera ku 1300 basaba gusuzumwa n'inzobere. Zivuga ko kubera ubwinshi bwabo bagezeho bahagarika abo bakiraga. Zisobanura ko muri abo abagera kuri 900 basuzumwe n'inzobere. Muganga Dusabe Jambo akavuga ko mu kuvura izi ndwara ku ruhande rw'abaganga mu Rwanda urugendo rukiri rurerure. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.